wararokowe. Mubwiwe muri ku muti wararokowe. Ngoro wararokowe. Wararokowe. Nari nakuzaniye rero iri jambo ry'uno munsi rivuga ngo mwirinde inyigisho z'ibinyoma. Haleluya. Igihe warokowe ukaba uzi yuko udashaka gusubira muri rwagobo ko muri Egiputa, uca wirinda uza kukwigisha inyigisho. Haleluya. 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 Hariho abazoza bakababarira ngo erega ngo twarakijijwe byarageze. Haleluya. Twarakijijwe. None byarageze. Ibyahetse. Biriho muri ku mutima byahetse. Ibi byahetse. Haleluya. Nshaka kubabwira kugira nibi bihere neza. Kugira wumve ko bihetse nuko wemera kugendera mu byo Yesu Kristo yasize atubaye. Haleluya. Haleluya. Uzokubarira ngo Yesu yaratubambiwe ngo byaraheze sibyo. Yesu yaratubambiwe asesa amaraso yiwe ubwacu, ariko hari ibyo dutegerezwa kugenderamo kugira ngo tuzoronke ubugingo budashira Yesu yaduhaye. Haleluya. Ibande tuvyumva kumwe. Abo tuvyumva kumwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Onye umumama naheruka kera. Mama wako mukerere cyakora mu gihe w'izina rya Yesu. Ndacyohewe no kukubona na guheruka kera. Haleluya. Twirinde inyigisho z'ibinyoma bene data. Ibyo Paulo dufata ko akarorero uno munsi, umwe yitwa Sawuli, umwe yahora atoteza ubwoko bw'Imana, ariko mu nyuma Imana ikamwiyereka. Niwe yavyandikiye Timoteyo amaze gukizwa, Imana imaze kumugira igikoresho cayo, araheza avyaza ubutumwa bwiza Timoteyo, araheza amaze kumubyaza ubutumwa bwiza, araheza asubira iyo yari, ariko araheza amwandikira amuramutsa, amubwira ati ubuntu, imbabazi n'amahoro bibe kuri mwebwe shengero ry'Imana. Naje muri iyo ndamukanyo nabaramukijemo. Araheza aramubwira ati ishengero nagusiganye mwirinde inyigisho z'ibinyoma. Haleluya. Dusome ikete rya Timoteyo Paulo yamwandikiye, dusome igihimba ca mbere. Igihimba ca mbere duhere ku murongo wa 3. Mwirinde inyigisho z'ibinyoma. Haleluya. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa 3 haravuga indamukanyo Paulo yahaye Timoteyo, aramubwira ati mwirinde inyigisho z'ibinyoma, ngo nuko guma muri Efeso nk'uko nakugiriye inama hamwe na Makedoniya, kugira ngo uteshe babandi ntibigishe inyigisho ziteye ukundi, ntibababare imigani y'ibinyoma n'ibyo kudondora iby'amoko n'amamuko y'imiryango bitagira iherezo, bidafasha igikorwa c'Imana gutera imbere no kwizera, ariko bizana imari mu bakristo. Haleluya. Ikintu cyose kizokwigishwa ari kizana imari
kizana ibice mu ishengero kuko naco kimaze kitesha ubwoko bw'Imana ukwizera. Haleluya. Mwirinde rero bene data inyigisho z'ibinyoma, kuko inyigisho z'ibinyoma nta kindi zizana atari ugucanishamwo abantu, biheza bigatesha ukwizera ishengero ry'Imana. Haleluya. Wariko inyanduruko y'ukwigisha kwacu ni ukugira ngo bagire urukundo ruva mu mitima itanduye, itarimwo ijwi ribagiriza ibibi no kwizera kutari uk'ubujyajya. Haleluya. Haleluya. Ukwizera kwacu bene data, kwizera kutari mu bujyajya. Haleluya. Kwizera tumenya yuko inyanduruko yacu, inyanduruko y'abigisha n'abigishwa ni ukwizera ijambo. Haleluya. Haleluya. Ijambo riratubarira hariya muri Mariko 16 ku murongo wa 15 n'uwa 16 nivyo dufise ko ijambo ry'urufatiro Yesu yatumye abigishwa be ngo nimugende mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza.